nukuri nizacu ntimba yishize ko niyacu mibabaro yikoreye, ariko twe twamwiyumviriye nk'uwakubiswe nk'uwacumiswe n'Imana akicurigizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ibyacu bigabitanyo, yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo, igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishago yiwe nidukiza. Haleluya! Uyu munsi turi ngaha kuri uyu mugoroba atari kubera ko gusa twaje kuraba umuririmbyi kanaka, turi ngaha guhimbaza Imana yavuye mu ijuru yambara umubiri yemera kuza mu isi kubw'urukundo Imana kuza bari mu isi, kugira ngo wewe nanje dushobore guharirwa. Uyu mwami Yesu duhimbaza yaragiye ku musaraba, yarakubiswe, yaracumiswe, nta cyaha yigeze akora, ariko yabikoze kubera iki? Kugira ngo wewe nanje ko twari abanyabyaha twatandukanijwe n'Imana kubw'icyaha cy'inyanduruko dushobore gucungurwa n'amaraso yiwe, dushobore guhinduka abana b'Imana. Yarapfuye ku bwawe nanje, yarapfuye kugira ngo atwugurire umuryango utwinjiza mu ijuru. Ariko mwene data, intambuko yawe ukwiye gutera ari kwizera, nuko nawe nkuko yamanitse ubuzima bwiwe ku giti, nkuko yapfuye ku bwawe, nuko nawe umuha ubugingo bwawe ukamwakira umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Niyo uzoshobora kuririmba ngo narahariwe, niyo uzoshobora kuririmba ngo naracunguwe, iyo warizeye yabikoze ku bwawe. Mu gihe tugiye kubandanya igice cy'indirimbo, ijambo ry'Imana riravuga ngo niwizereshe umutima ukaturisha akanwa kawe yuko Yesu Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Niba utarakizwa, ntukizwa n'idini, ntukizwa n'umugenzo, ntukizwa n'indirimbo ziryoshe, ukizwa nuko wavuze uti ndaje mwami, ndihanye, ndakwakiriye ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Tugiye kubana mu gace ka kabiri k'indirimbo, ariko niba utarafata iyo ngingo, ndakwibutsa ijuru ririho, ntirizogendamwo abakristu, rizogendamwo abaporoti, rizogendamwo abanyedini, rizogendamwo uwizeye Kristo akamwatura nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Nimba utabikoze urabizi, nimba warabikoze urabizi. Inyuma y'uyu mugoroba n'umwanya wawe gufata ingingo yo kwakira Yesu, nimba utaravuka ubwa kabiri. Mugihe baturongora muri iyi ndirimbo, nagomba aho uri mu kibanza cyawe, nimba utarafata ingingo yo kwakira Yesu umwami n'umukiza ngo uvuke ubwa kabiri, uduze ukuboko kwawe aho uhagaze, tugufashe gusenga, ubicare mwegisha, ukizwe ubu umwana w'Imana. Ndabona benshi ari inyuma. Uyu ni umunsi wawe, uyu ni umunsi wawe gufata ingingo ukabicara mwegisha. Haleluya! Katwana tuvuga ati yachunguza amaraso yiwe, God yachunguza amaraso yiwe, God yangize cyane duwiwe nawe ibakera byose byose yarashize ibakera byose ubuzima. Hariho ingingo n'ingingo, hariho indecision yo kugira mariage, umuntu akagiranira isezerano n'umuntu bagahinduka umugabo n'umugore. Hariho ingingo zo kurahira kugira ngo abantu bemerwe mu bibanza bikomeye by'igihugu. Hari ingingo umuntu afata yo kwiyandikisha mu ishure akitwa umunyeshuri w'iryo shure. Hari ingingo umuntu afata yo guhindura igihugu akaja mu kindi. Hari ingingo umuntu afata mu buzima igahindura ubuzima bwiwe.
kubera ko yafashe ingingo. Hari ingingo iriho muri ino si ituma umuntu akugwa muri kamere k'icaha agahinduka umugororotsi. Nagomba nakubwire kuri uyu mwanya, ntibivana n'ibikorwa byawe, bivana no kwizera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Niyo bizeye izina ryiwe. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, pani iyo umuntu ari muri mw'ishengero kanaka, pani iyo umuntu ari mu idini kanaka, pani iyo umuntu ari mu gihugu kanaka, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba bayicaremwe, ibya kera byose babishize, byose bibaye bishasha. Umuhizi muri kino kibanza, umuntu vy'ukuri atahura ico twaje guhimbaza kuri uyu mugoroba, aragomba kugira n'isezerano na Kristo kugira ngo abicaremwe gisha, wimugwe ukugwe mu rubanza rw'ibihe bidashira, uje mu bugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu. Ntibivana n'ibikorwa vyawe. Yesu nta cyaha yigeze akora, nta na kimwe. Ariho kugira ngo ashobore gupfa ku musaraba byamusabye ko ahinduka icaha. Nibyaba byarashobotse ko umugororotsi ahinduka icaha kugira ngo wewe nanje dukizwe, mbega iyo Mana birarinaniye yuko umunyabyaha nkawe nanje atwambika ukugororoka bitavuye ku gikorwa cyacu, ariko bivuye ku kwizera uwapfuye gusa akazuka ku bwacu. Ibi si iby'idini, ibi si iby'abaporoti, ibi si iby'abakizwa. Iyi ni decision y'ubuzima. Utayifashe, Yesu niyaza guhamagara ishengero ryiwe, gutwara ishengero ryiwe, nta kindi kizotuma ujana nawe atari uko wamwizeye, atari uko wamushingiye intara.